Hello guys, muraho mumeze neza muguwe neza, ndabifurije amahoro y'Imana kuri buri umwe wese aho aherereye. Guys, mwokwibaza ati ibi bintu ni biki? Mwokwibaza ati ibi bintu ni biki? Umuntu azi kuraba, azi kubona kure, amyandikire muri commentaire ambwire ati ibi bintu ivyo ari byo. Guys, rero ngira ndabereke ikinyobwa cangira akamaro co kunwa mwijoro ugiye ugomba kuja kuryama canke uvyutse. Aha rero natanguye burya ngaha urabona ko harimo cloves, karafu mu buryo nk'ubwo nashizemo nibagiye kubibereka. Harimo karafu, iyi ni tangawizi aho nayo nayishizemo nje ndavyibuka maze kuyishiramwo, ariko reka nsubire ndabereke nongeyemo iyindi kuko nari nshaka gushiramo zibiri n'ubundi. Aha rero ni ikinyobwa cangira akamaro cane ku muntu agomba gupunguza ibinure, imburujwa. Ku bantu bavyaye iki kinyobwa muragikeneye cane kubera ko bizanana mu kuba iyo umuntu yibarutse biratuma agira inda, ugasanga umenga hariho abantu usanga inda yiciyemwo kabiri. Rero jewe kubera nzi akamaro kaco ndakunda ninwere iki kinyobwa mwijoro ngiye kuryama. Aha rero ubu ni mwijoro ndiko nditegurira umwanya wo kuja kuryama, nca ntogosha iki kinyobwa. Aha rero guys, igikurikira ni iki? Igikurikira ni indimu ayikatamwo kabiri. Uyikasemo kabiri ntuyitekamo nyene, ntuyitekamo uko nyene guys. Turiko turajana ufata ugakanya iki gishishwa c'indimu gifise akamaro kanini cane, kanini gose. Aha rero ico nca nkora ndakuramwo amazi nkayashira mu gikombe, ngaca yandi ica gishishwa c'indimu ndagishira muri ya tangawizi mba ntetse, hama ngaca n'ikindi gipande nkagishiramo, ngaca ndindira bikabira akanya gatoya. Aho mba nabipangiye kuri uyu muriro urimwo, ngira ngo uwo muriro murawubona, umuriro murawubona umukeyi. Ndabona ko vyariko birabira muga kubera iyo ndimu bica bipunguza, kandi mba napunguje n'umuriro kugira ngo ntibidabuke. Mba napunguje umuriro kugira bigume bifise vitamine nkeneye zo muri ico gishishwa c'indimu zigumemwo, kuko hariho vitamine ziba mu gishishwa c'indani. Aha ndagihindukije kugira ngo iyi jone aba ariyo ishikirwa n'amazi neza. Guys, ni ikinyobwa co kwihereza ku bantu mwubatse, ntimuzogotwe gukora aka kantu. N'akantu k'ubwenge kongerereza abapapa inguvu, n'akantu k'ubwenge kavura infection ku bamama, n'akantu k'ubwenge uba uriko wikingira ibintu vyinshi, uriko urapunguza ibinure, uriko urongereza vitamine. Muri ico gishishwa c'indimu harimwo vitamine C, harimwo calcium, harimwo ibintu vyinshi. Rero urabona ko rero bihejeje kubira,
biriko birabira ubu bifisemwo inguvu biriko birabira rwose kugeza yaho igishishwa c'indimu gishaka kwibira. Aho rero vitamine tuba dukeneye ziba zihejeje kururuka. Aha duca tureka nk'iminota 5 vyimereye uko nyene, iminota 5 guys, vyibereye aha nyene, kubera vitamine nshaka ziri muri iyi jone nca nguma mpindukiza gutya, hanyuma ngaca ndekera ya minota 5 ya mazi y'indimu ngaya. Bijya hajya ntivyamera nk'ibihoze bukebuke, nza guca mfata reka noneho turi kumwe tuguma tujana, ndashishikara ndabereka uko bimeze. Bantu banje turabandanya, murabe ya minota 5 iraheze. Ya minota 5 nababwira ko tubireka bigahora iraheze. Nazanye akamininisho. Aha rero kubera iryo tangawizi bisekuye, nishaka kubiminina kugira ngo noneho vyiminine muganda sisanga akanovera ka tangawizi kagiye hasi. Iki kinyobwa rero ku bantu mukora akazi mukaruha cane kirakenewe cane, ku bantu mukorera ahantu hari ivumbi kirakenewe cane. Aha nakozemwo umuti w'inkorora, nta nkorora ngwaye narakize. Abona ko ncanganije na yandimu iciba citro yibereye ngaho. Bona no kubera ko kabereye bantu banje, murabona vraiment ko kibereye ngaho. Nana ko harimwo ka kajone gatoyi kindimu. Rero ntimuze mwitinye gukora ikinyobwa. Iki kinyobwa kirakenewe mu buzima bw'umuntu warushe, ku bantu bakunda kumva ibintu biza birafatira mu matako, mu mavi, hehe. Iki kinyobwa kirakenewe. Ku bantu bakora urugendo rwo kugenda n'amaguru umwanya muremure, iki kinyobwa kirakenewe. Abantu bakora bagahagarara umwanya muremure, iki kinyobwa kirakenewe. Guys, je nko nta hantu na hamwe ngwaye, mugabo kubera nzi ko nkora akazi kansaba guhagarara umwanya muremure, nico gituma ndakihereza. Rero aye kweri kanicare ndakihereze moja. Namaze guheza gufungura, yego namaze guheza gufungura. Rero hanza guca ndakihereza buke mpaka gahore neza. Sindina ko gahora ndakanwara akazuyazi. Aha aye igihe ntuze ya crops canke karafu niyo ifise ibintu vy'imitsi, kubera guhagarara cyane, mba nahagaze cyane umwanya munini. Niho numva amaguru arusha, muga kubera mba nahagaze umwanya munini, ijya karafu nici bikora, nicija kuzibura mu mitsi. Tangawizi gashituma amaraso atembera neza, hanyuma indimu igacinyongerera ama vitamine mba natakaje umunsi wose kubera gukora akazi mpagaze. Guys, nk'abantu muri Saudiya, ibi bintu murabikenewe cyane kugira ngo nimuca amaheramu mutamenye ico bavura ngo muzogere gushika mu gihugu mutari buyage. Byari byiza ko muza murakora aka kanyobwa kasitro ko mwijoro no mu gitondo no mwijoro, nta kiringo gafise ngo wogeza ryari kukanwa. Nkuko atakiringo cyo gukora akazi ufise, uwo cyo guhagarika gukora akazi, niko atakiringo cyo kuvuga ngo wogeza ryari. Wowe umunsi uvyumvisemo, ubishoboye ukabikora nka 3 mu ndwi, 2 mu ndwi, 1 mu ndwi, imisi yose. Ntaco cica, atari cyo cungura, nta kintu na kimwe gipfa kuby'ivyo. Ego murakoze rero cyane, ndabashimiye ku bantu mugiye kubana nanje.
bashimiye abantu mugiye kubana nanjye, mushishikare kunkurikirana mubisangiza n'abandi kugira ngo muze tube inshuti za hafi mu kwita ku magara yacu. Shalom shalom, murakoze, amahoro y'Imana bane namwe.